Mu Rwanda leta yatanguye kuronderera za kaminuza zizokwakira abanyeshure bagera ku 2,000 biga mu mashuri 3 aherutse kugagwa. Ku bindi kuri iyi nkuru twumvirize Assumpta Kaboyi. Muri za kaminuza zafunzwe harimo kaminuza ya Kibungo, harimo kaminuza Christian University of Rwanda yakoreraga mu mujyi wa Kigali n'Indangaburezi College of Education yakoreraga mu ntara y'Amajyepfo. Impamvu Minisiteri y'Uburezi yatanze nuko zose zitujuje ibisabwa n'ibindi bibazo byari bizugarije bikabangamira ireme ry'uburezi. Umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu ushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda Mukankomeje Roza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bamaze kubarura abanyeshuri basaga 2,000 bigaga muri izo kaminuza zafunzwe, bakaba basabye ibigo byabigishaga guha abo banyeshuri ibyangombwa byose byerekana ko bahoze biga n'icyiciro bari bagezemo kugira ngo bashakirwe andi mashuri bazakomerezamo. Twakoranye inama n'andi mashuri yigenga afite amasomo ajya gusa n'ayo abana bigaga, turaganira tubabwira ikibazo ko giteye, tunabasaba kuzabafasha bakabakira bakaborohereza aho bishoboka kandi mu rwego rwemewe n'amategeko. Nibiramuka bigenze bityo tuzafasha abo banyeshuri, tuzafasha iryo shuri agiyeho kugira ngo bamworohereze yo kudatakaza cyangwa ari kutabura diplome. Mu gihe leta ihangayikishijwe no gufasha abanyeshuri kudatakaza amasomo yabo, abarezi babigishaga nabo baremeza ko babayeho mu buzima bubagoye. Uyu ni mwarimu Emmanuel Murigo wigishaga muri kaminuza ya Kibungo, nayo iri mu ziherutse guhagarikwa. Kaminuza irafunzwe, natwe turasezerewe, nta kintu batubwiye, ntacyo batumariye. Nakubwira ngo tumaze amezi 18 yubara, ariko mu by'ukuri ubona ikibazo cyatangiye nko mu myaka nk'ine kigenda gifata intera 3, ariko muri 2 yo ishize kiba kiraremera cyane. Ni ibintu bidasobanutse ku buryo nta mahoro rwose twagize, twabayeho nabi, imiryango yacu irakena, abana babura uko biga, banki ziratwishyuza, bamwe ziyabatereza ibyabo, kandi ari kaminuza twagiranye amasezerano yo kuzajya duhemba natwe tugashobora kwishyura imyenda yacu. Uyu mwarimu asaba leta ko mu gihe yabifashije abanyeshuri gukomeza amasomo yabo, nabo yazazirikana ku mibereho yabo kuko basigaye mu gihirahiro. Bamwe dutekereza kujya mu nkiko, ariko nanone ubu turabura umuntu twarega uwo ari we. Imiryango yacu yarahakeneye, twagize ibibazo bikomeye, ariko ntabwo tubona umuntu twitaho pe. Leta yagomba kureba ukuntu dutabara, ikatugira inama uko twabona amafaranga, cyangwa se nayo niba ifashe icyo kigo ikagifata ikaba yaturiha ibyacu, kuko twaravunitse cyane kandi twavunikiraga igihugu n'abana b'igihugu. No mu mashuri ya leta no muri kaminuza za leta bari bakwiye natwe kutureba nk'uko bareba abo banyeshuri. Tugize kuba imyaka tudahembwa, noneho n'akazi turakabuze. Bagombye no kudushakira ukuntu badushakira imyanya natwe mu byo twigisha mu mashuri ayo ariyo yose, yaba privé yaba ya leta, kugira ngo twongere ubuzima wenda bube bwagaruka, nubwo bitoroshye nyuma y'igihe kimeze gityo cy'ububabare. Turabisaba leta rwose turwaneho kuri ibyo birarane byacu, dufashe amabanki arimo aradutereza ibibanza n'amazu tubamo. Leta isobanura ko nta bushobozi ifite bwo gushakira akazi uwo ari we wese ugakeneye, ahubwo isaba abo barimu kuba bakwifashisha amategeko arebana n'umurimo mu Rwanda bakarenganurwa. Uretse na bariya bigishaga mu bigo byigenga, ntabwo minisiteri se cyangwa heke yivanga mu gutanga imyanya mu bigo bya university. Buriya university za leta bashyira imyanya ku isoko, abantu bagapiganwa, yewe na recteri n'abakora ibizami. Ni ukuvuga rero ngo abo barimu bahakoraga n'Abanyarwanda. Amategeko agenga umurimo mu Rwanda barayazi. Niba bigishaga muri faculty ya agriculture, uyu munsi hakaba hari umwanya n'ubundi bamwe usanga bajya gukora n'ahandi hatandukanye. Baramutse batukeneyeho inkunga yo kuvuga ngo ubuvugizi bwo nta nubwo mbona, kuko uyu munsi n'abanyeshuri barangije kwiga ntabwo tujya kubakorera ubuvugizi ngo babone imirimo. Abantu bakuru bagiye hariya bazi uko bagiyemo. Imirimo iri ku isoko mu Rwanda, haba mu mashuri yandi yigenga, haba mu ya leta, imiryango irafunguye, bashobora kujya gusabayo umwanya nta kibazo. Nubwo iki kibazo cy'abanyeshuri gishobora kuzakemuka, abarimu bo bagaragaza ko kugeza ubu batazi ibyabo ko bizasozwa, kuko n'uburyo bwo kwitabaza amategeko butazaborohera. Abenshi bakemeza ko badafite uwo bazabaza ibyabo. Hashize iminsi inzego z'ubutabera mu Rwanda zitaye muri yombi wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo Professor Egide Karuranga, abahoze bakorana nawe bakibaza uwo bazabaza ibigendanye n'imishahara yabo kandi umuyobozi wabo afunze. Iki kibazo ni nacyo kigaragara muri kaminuza ya Christian University of Rwanda. Bwana Habumuremyi Pierre Damien yarabereye umuyobozi, nawe akaba ari mu maboko y'ubutabera. Bikaba biteganijwe ko kuri uyu wa 4 Pierre Damien Habumuremyi agezwe imbere y'urukiko rw'ibanze
rw'ibanze rwa Gasabo ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro ndetse n'icyaha gishingiye ku cyene wabo ubwo yari umuyobozi w'iyi kaminuza iherutse gufungwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye baburamatari b'intara 18 zigize Uburundi kwihutira gutuzikiza ca virusi ya corona no kurwanya biboneka ibiturire. Inkuru tugezwaho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda. Inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, mu nyuma bakagenwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yahuye n'abo barongo y'intara 18 z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye, bongere batekererwa impanuro mu mabanga bagiye kujamwo. Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yashikirije abamenyesha makuru ivy'umukuru w'igihugu yaganiriye na baburamatari. Icambere no kugwanya cakiza karanda corona, akababwira yuko isekeza yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus, coba icivugo baburamatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo c'amezi 3. Bisiguye ko hategerezwa gukorwa ibikorwa mu ntara mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ico kiza karanda. Igikorwa ca kabiri cihuta ni cyo kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero igikenewe bwa mbere ni uko gwaruka bamenya igitigiri cago n'ivyo gwize, mbere aho rudashobora kuronka akazi vyoroshe hakabanza hakaba n'inyigisho nkayishabwenge zorufasha kuronka ico rukora. Mu gihe rero Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika igiturire catsi mw'indaro nk'uko vyerekanwa n'ishirahamwe mpuzamakungu Transparency International, gutuza ibiturire biri mu vyo baburamatari basabwe. Hakaba mbere hagiye gushigwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wabo. Kugwanya ibiturire, kugwanya isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, yababwiye twa dusanduku zoja mu makomine ko twotegurwa. Hari mukuru w'igihugu arafise abizigirwa biwe bazogenda bafise igufuri n'urupfunguruzo bwa mbere bakugara, bazobaja kugurura bagiye gukurayo ivyo vyashikirijwe n'abene gihugu. Rero asaba baburamatari gutinyura abene gihugu, bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusangi, n'ubutunzi rusangiye twese tegerezwa gukingira. Gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura, kunyonyeza, kugira ibiturire canke kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro. Ikindi Jean-Claude Karegwa Ndenzako yamenyesheje baganiriye muri iyo nama y'abamatari n'umukuru w'igihugu nuko abahungiye mu gihugu hagati bosubizwa mu zabo. Yasavye aburamatari kwegera abo bantu bakaganira, bakababwira imigambi igihugu kibafitiye, mugabo bakumviriza nabo nyene bakababwira ivyifuzo vyabo, kuko nkuko yabamenyesheje icyo ugiye gukorera abantu, abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nk'uko cyo batari gikorwa kije kubagirira akamaro. Ati rero ni muganire n'abo bantu, abakeneye gusubira mu zabo bumva ko bishoboka basubire mu zabo, abo bidashoboka nabo bifuza kuba nko mu bigwate mu bigwate, ariko cyane cyane uko biganiro hagati yabo bantu nabo barongozi b'intara. Ibindi baburamatari baganiriye n'umukuru w'igihugu kwitwararika kugwiza umwimbu biciye mu kuvomera, kubungabunga umwimbu na cane cane mu ntara ziri ku rubibe, no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga. Mwamenya ko muri baburamatari 18 babiri gusa aribo bahora muri ayo mabanga, nabo bakaba ari abo mu ntara za Gitega na Karusi. Muri abo baburamatari 3 n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za Ruyigi, Makamba na Karusi. Gishasha abarundi baheruka kubona mu mwaka w'1993 inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, nuko muri abo baburamatari 18 harimo abasirikare bo kw'ipete rya koloneli 3 bajejwe intara za Bururi, Kayanza na Mwaro, be n'abapolisi 2, umwe akaba arongoye intara ya Cibitoke, uwundi nawe akaba arongoye igisagara ca Bujumbura. Abasivili 13 basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005. Ababuramatari bose rero uko ari 18 imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabanje kubashikiriza imodokari nshasha zobafasha amabanga yabo, gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi, inyuma y'uko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagariye abarundi bahunze igihugu gutahuka kugira bafashe kubaka Burundi, mu ijambo yashikirije igihe yarahira, zimwe muri izo mpunzi ziba muri Uganda zivuga ko zigifise inzitizi zijanye n'umutekano wacu. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi. Ishirahamwe rishinzwe impunzi ku isi UNHCR ritanga ibisubizo 3 byonyine byatuma ubuhunzi bushira ku isi,
ari byo impunzi kugirwa abanyagihugu b'igihugu zahungiyemo, gushakirwa igihugu cya gatatu uretse icyo zavuyemo n'ico zahungiyemo, hamwe no gutahuka ku bushake zigasubira mu gihugu cyazo cy'akavukire. Iki gisubizo cya nyuma nicyo gishyirwa imbere cyane nk'igitanga umuti nyawo wo gukemura ubuhunzi ku isi, dore ko izibonerwa igihugu cya gatatu zitarenze 1% ku mpunzi zose ku isi, kandi n'amategeko y'ibihugu atandukanye akaba atemerera impunzi guhabwa ubwenegihugu muri icyo gihugu. Ukurikije ibi bitatu, mu gihe ibitera abantu guhunga bidakemuwe, byaba bivuze ko umubare munini w'abahunze bashobora kuzitwa impunzi ubuzima bwabo bwose. Ntitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenegihugu. Nico gituma dusaba abarundi bose ko botahuka. Tuzobandana duhamagarira abarundi bari mu mahanga kugira uruhara mu guhesha izina ryiza Uburundi mu makungu no mu gutegura no gushyira mu ngiro imigambi iteza imbere Uburundi. Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yarahizwaga mu kwezi gushize imbere y'abarundi bose kuba umukuru w'igihugu. Icyo yasabye impunzi z'abarundi niwo muti ushobora gukemura ikibazo cy'abarundi benshi bahunze badashaka kwitwa impunzi ubuziraherezo. Ukurikije zimwe muri izo mpunzi twavuganye n'izindi twagiye tuvugana kenshi, harimo abantu benshi bateje umutekano muke mu Burundi, bagateza n'ibibazo byinshi mu Burundi, harimo nk'abo bantu bita ngo nimbonerakure. Kuko imbonerakure nta murimo zari zihawe cyangwa se zari guhabwa wari gutuma igipolisi kitogushobora. Kuvana nuko zari abantu badahembwa, bavuga ati nuguhembwa mu bantu, nukwihemba mu banyagihugu, dutwara ivyabo, twonona ivyabo, dufata nabi abantu, uwo tudahuza ari gukubitwa, ari kugirirwa nabi. Imbonerakure zibanze zifatirwa umwanzuro zigaruke mu rugo, nimba ari imirimo baziha iyindi, mu imirimo bayihaye yaduteje umutekano muke bituma tugira ibibazo byinshi. Evariste Ndayishimiye abanza akora icyo kintu kugira ngo natwe tubyigeho kuba twagaruka mu gihugu. Nimba ashaka ko abarundi bahunguka bakubaka igihugu, imbonerakure nizive mu nzira, nizifikiriza ibigwanisho zahawe, zije kuba abanyagihugu nk'abandi. Umuntu nanahunguka amenye ngo abayeho nta kintu kizogira gute, nta muntu azomutoteza, kuko perezida wibereye i Bujumbura ariko imbonerakure mu gihugu hagati izototeza abantu, batoteza abantu. Zimwe mu ntumwa z'igihugu cy'u Burundi twagiye tuvugana zivuga ko ibyo impunzi zivuga ku mbonerakure atari byo, ko ari ugushaka kuzisiga imbyiro, kandi ko hari n'imiryango mpuzamahanga idashakira ibyiza Burundi igende harabika uwo mugwi w'abasore bishaka riri ku butegetsi. Nyamara imbonerakure ntabwo ari cyo kibazo cyonyine, hari n'abandi bumva ko iby'ubutunzi mu gihugu bitifashe neza, akaba bigaragaza ko basa nk'abarimo gushakisha imibereho kuruta kwitwa impunzi. Nane mu Burundi nk'ubu nk'akarorero amaze gusinyira amashirahamwe ngahe amakompanyi angahe yoherekaza akazi abarundi bafise nk'udushure bashobora gusabamwe akazi ko gukora mu Burundi kuva atanguye kwa perezida, kugira ngo twizere ko ivyo yavuze bijya byatanguye gushirwa mu ngiro. Amashirahamwe ngahe amaze kwemererwa mu Burundi iyo habana akazi bagahembwa. Ariko icyo naco Perezida Ndayishimiye uko niko yakivuzeho. Uwajanywe no gupagasa nawe azaroswe ivyangombwa, areke gutera ice y'igihugu no kwitera iceyi. Ni nkuko dusaba abarundi bari mu bihugu byo hanze kugira indero ndundi. Uwo byankiye nawe natahi wabo kuko igito gitabwa iwabo hakatukisha abarundi bose. Haba hakiri kare cyane kugira ngo umuntu avuge ko Perezida Ndayishimiye ananirwe gukemura ikibazo kibuza impunzi z'abarundi zinyanyagiye hirya no hino ku isi gutahuka kuko akiri mushaka ubutegetsi. Ariko cyaba ari igihe cyo gushakisha ukuri kuri mu by'impunzi zivuga ku mbonerakure, nuko ibisubizo bigatangwa kugira ngo zitongera kwifashisha iyo mpamvu zivuga ko ariyo izizitirira mu buhungiro. Ukurikije umuryango ushinzwe impunzi ku isi UNHCR, muri Uganda honyine harimo impunzi zisaga 40,000 z'abarundi, zimwe akaba zimaze mu gihugu igihe gisaga imyaka 10. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius. Umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi warashikirije raporo mu nama nkuru ijeje umutekano ya ONU. Uwo mugwi uhamagarira perezida w'u Burundi gufata ingingo za mbere zerekana ko ubutegetsi bwiwe butandukanye n'uwahahora. Uwo mugwi wagirije u Burundi ko bwahonyanze bikomeye agateka kazi na muntu. Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri iyi nkuru.
kubw'umugwi w'ishamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi, kubona igihugu gifise indongozi nshasha ni vyiza, ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe. Uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mw'ijoro imbere y'inama nkuru ijejwe umutekano ya ONU. Umunyasenegal Doudou Diène arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu yahaye ikiganiro cihariye Ijwi ry'Amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ati icambere ni kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazina muntu, ica kabiri no guhana abagirizwa amabi atandukanye, muri aba harimo guharuka rw'imbonerakure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazina muntu, kureka abantu bakishira bakizana, baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyiyumviro no kugira amanama, gukorana neza n'amakungu, cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata ca ONU c'agateka kazina muntu, gufungura abamenyesha makuru bafunzwe nk'abikinyamakuru Iwacu n'abandi bafungiwe ivyiyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi. Kuba ubutegetsi bwarahindutse ni vyiza, ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingingo zerekana impinduka, ataraho ntaco vyoba bimaze. Kuva uwo mugwi ushingwa na ONU mu mwaka w'2016 abawugize ntibarahonyuza ikirenge mu Burundi kuko leta yanse ko bakorana. Namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha. Ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kujayo kuva kera, ariko vyaranse. Twifuza kumviriza ubutegetsi, inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu. Ico dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka, tukavugana nabo mwibanga, habe n'abandi bakorera hanze, abahunze n'inzego mvamakungu, kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu. Ahandi hoho murumva ko leta yocironkaho idufatira. Uwo mugwi uvuga ko ufise icizere ko ibintu bizohinduka. Ufatira kw'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije, ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimwo na ONU. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazina muntu. Uku niko yavyivugiye. Ntimugire ubwoba, ndazi bindindiriye. Ukwishira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu ivy'ingimba nibihagarare. Umwe wese avuga ikimubakiye, twoye kwihamenya abatwenzi. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha bene gihugu, na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Turifuza yuko ivyaha bihanwa, habaye wakoze icaha, yaba uri muri leta canke uwundi, twese tumushengeze. Yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Doudou Diène atwara umugwi wa ONU, wewe si kwa bibona. Cette accusation a été proférée dès le début de la création de la commission d'enquête. Elle est souvent faite dans de publiques. Ivyo babitwagirije kuva kera tugitangura gukora amatohoza yacu ku Burundi, ariko musomye neza amaraporo yacu nk'iyiheruka y'impapuro zirenga 170 ntaho twegamiye, twerekana neza ingene agateka kazina muntu kabangamiwe n'inzego za leta canke abatavuga rumwe nayo, eka mbere n'iyindi migwi. Aho mbere niho natwe tugira tuti leta duha amakuru, tubwira ingene ibintu vyifashe, tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane. Amaraporo yacu aratomoye, nta numwe dukorera, gusa ivyo tudoma ku rutoke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta. Et qui font qu'on ne peut pas nous accuser de refléter la position des partis d'opposition. Uwo mugwi wa ONU umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, nayo nyene iriko irakora amatohoza ku Burundi. Muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa ONU wemeza ko bashizwe muri leta nshasha. Iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yayise. Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.